Inshuti bakunzi, namwe bagenzi mwaba mukurikirana ibiganiro hano kuri runo rubuga rwanyu shingira intahe Imana nzima. Ndabaramukije mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Ndanezerewe gusubira guhura namwe kugira ngo tuganire ku vy'ijambo ry'Imana. Intumwa Pawulo niyo yanditse ivuga aya majambo mu Baroma, yandikiye ibaruwa Abaroma mw'ibaruwa rya mu gice caryo ca 10 akarongo ka 14 havuga ngo none bazokwambaza bate uwo batarizera, kandi bazokwizera bate uwo batarumva, kandi bazokumva bate atawabasiguriye ivyiwe. Reka dusenge. Mana, turagushimiye kuri uyu munsi mwiza no kuri kano karyo keza uduhaye kugira ngo tuze aha imbere y'ibi vyuma bifata amasanamu kugira ngo dusangire ijambo na benshi bari mu mihingo inyuranye. Turaje mwami wo mw'ijuru kugira ngo tuvuge ivy'ijambo ryawe, kugira ngo tuvuge ivyo watwemereye, tuvuge imigambi udufiseko, tuvuge urukundo rwawe. Uradufise ku mugambi, kandi umugambi mwiza, umugambi w'amahoro nk'uko ijambo ryawe ribitubwira. None rero Mana, muri kano kanya tugira twibukanye n'aba bagira bumvirize, kumbure hariho abaza kuba baje ubwa mbere bati reka twumvirize ivyo uyu muntu ariko aravuga, kubera ko ni wowe ubarongora kugira ngo bashikane aho hantu bumvirize ico ugomba kuvuga. Ndasavye Mana yo mw'ijuru ngo ntaba ari jewe mvuga, ntaba ari jewe mboneka, ariko mpwemu wawe yivugire, uhore ku bwoko bwawe, maze Mana abantu benshi babone agakiza, abatarakira Yesu nk'umwami n'umukiza wabo babonereho akaryo ko kumwakira, abasubiye inyuma basubire binanate bavyuke, bandanye urugendo kuko turacari mu rugendo ntiturashika. Dusabiye kandi abakozi b'Imana bakorera ku mbuga zitandukanye bashikiriza ijambo ry'Imana, Mana nabo ngo barongore kandi ubashoboze. Turasabiye n'abadukurikirana bose ubagirire neza, ubahe mpwemu wo kurobanura ivyawe, aba arivyo bakira gusa, ibitari ivyawe ntibibajemwo kandi ntibanabitahure. Urakoze kubw'urukundo rwawe, urakoze ko dukundiye muri kano kanya. Turagushimiye, ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisavye, amen. Mu kanya nabasomeye amajambo avuga bazokwemera ko tubo batigishijwe. Ego, sinzi ko mwebwe canke wewe aho uri umaze kwibaza uti mbega jewe ni kuki mbaho, ni kuki ndiho? Bamwe baramaze kwibaza ico kibazo, abandi nabo ico kibazo ntibaracibaza, ariko barazi neza na neza ko batazokwamaho kuri ino si. Nta muntu ariho yiremye, uko niko ijambo ry'Imana ritubwira, kandi n'uwobihakana yogaragarizwa igihe kigeze nuko ubuzima buriko buragenda, kuko tubona abantu bapfa abandi bavuka, kandi nta wapfuye aca agaruka, ariko iboneka neza ko hari ahantu hava ubuzima. Reka nta muntu yiremye nk'uko ijambo ry'Imana dusoma ritubwira. Dusomye mu gitabo c'Itanguriro igice ca mbere umurongo wa 26, mu nkundire ndahasome turi kumwe namwe, havuga ngo Imana iravuga iti tureme umuntu mw'ishusho yacu, ase natwe, aganze amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibitungano n'isi yose n'ivyikwega vyose bigenda vyikwega inda hasi. Nuko Imana irema umuntu mw'ishusho yayo, mw'ishusho y'Imana niho yamuremye, irema abantu bari uburyo bubiri, maze irabahezagira iti
murondoke mugwire, ati nimurondoke mugwire mwuzure isi muyiganze mugabe amafi yo mu kiyaga n'ibiguruka mu kirere n'ibifise ubugingo vyose bigendagenda kw'isi. Amen. Aya majambo umuntu asomye aratangara. Hariho abantu usanga batunze ibikoko vyinshi, abandi nabo batagira na kimwe, ariko mu bisanzwe Imana yaturemye ngo twese ngo tubitunge, twese tubigabe tubiganze. Imana rero yaraturemye kugira ngo tube ngaha kw'isi dufise ico dusumba. Turasumba ibiti, turasumba ibikoko, turasumba imyonga, imigezi n'ibirere, ivyo turabisumba. Mu gitabo c'Abakolosayi naho, kandi ntihagire uwo bitangaza kubera yuko aha turiko turasoma aya majambo ni ukugira ngo tuze turayateranya twumve ko rya jambo aho ritangurira naho ribandanye naho novuga ntirikata nk'ikorosi, turabona ko ingingo y'Imana ifise kuri twebwe ntiyigeze ihinduka. Imana idufise ko imigambi myiza, turaza kubishikako, turaza kubisoma kandi murabibona. None mwebwe iyumvire, Imana iraje iremye umuntu, asanze ibikoko birahawe, inguge, inkende, zagori, intare, ingwe, inzovu n'ibindi byose, ibiti byose n'inzuzi n'imisozi byose biza birahawe. Imana iremye icimuha kubiyobora, kubigaba. Iryo si iteka, kandi irema umuntu mw'ishusho yayo. Ikibazo cari ngo ni kuki ubaho, ni kuki uriho? Aha rero wowe nuza kwikuriraho inyishu, witorere inyishu. Muri Kolosayi navuze akarongo ka 15 n'aka 16 havuga ngo niwe shusho y'Imana itaboneka, niwe mfura y'ivyaremwe vyose. Uwo ni Kristo, ariwe ni Kristo wariwe bo n'igikorwa ciwe, kuko muri we ariho vyose vyaremewe, ivyo mw'ijuru n'ivyo mw'isi, ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro, uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha, byose vyaremwe nawe, biremegwa kuba ivyiwe. Aha iri jambo narisomye kugira ngo ndakwibutse yuko Imana wewe Imana ntiwigaba, Imana niyo yakuremye muri Kristo, niko batubwiye hano. Ntiturinda kubisubiramwo vyose, ariko turasoma nko mw'Itanguriro kugira ngo tugaruke ku gitabo c'Itanguriro, aho Aburahamu Imana yamwemereye ko azohezagirwa mu gice ca 22 18 haravuga igice ca 28 yego 18, umutwe w'amajambo uri hejuru cane, reka ndawurabe ndamubwire. Imana igeza Aburahamu, Imana hari ibintu yagejeje Aburahamu, kandi Aburahamu navuga ni ikibazo yaragitsinze. Ariko cane cane ico nashaka gushikako no kubaganira muri uyu mwanya, nuko Imana yamubwiye ati kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azoherwa umugisha, kuko wanyumviye. Mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azoherwa umugisha. Turahezagirwa kubera ko Aburahamu, umwe twita sokuru mu kwizera, yemeye ubufindo canke yagize ico anesha
mu byo Imana yari yamushize imbere. Yego. Intumwa Yeremiya yari umuhanuzi. Umuhanuzi Yeremiya yarahanuriye Abisirayeli, arababwira ico Imana yavuze. Imana yavuze ngo, umutwe w'amajambo nawo uri kure naho nyene, icete Yeremiya yandikiye abambukanywe i Babuloni. Abambukanywe i Babuloni bari impunzi, ntibari impunzi, bari abantu kuko kera haraba intambara z'abantu baje bava kure, bagaca banyaga abantu bakabakura iwabo bakabajana mu rindi hanga kugira ngo babere abaja. Nabo rero mu buhanuzi bwaje ko Imana irababwira iyo bari, ati kuko nzi ivyiyumviro mbiyumvirako, ni jewe Uhoraho mbivuze, ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu. Kumbure nawe waranyazwe, uri ahantu uteye nk'inyagano, ariko aho uri Imana igufiseko imigambi myiza. Imana igufiseko imigambi myiza, niko aya majambo avuga ati nzi ivyiyumviro mbiyumvirako, ni jewe Uhoraho mbivuze, ko ari ivyiyumviro vy'amahoro atari ivyago, kugira ngo mbahe ivyizigiro vyo mw'iherezo ryanyu. Iherezo tuzobivugako kenshi, kuko ibi biganiro si ibiganiro tuzoheza ejo, si ibiganiro tuzoheza hirya y'ejo, tuzobandanya ibi biganiro gushika Yesu agarutse, niyo twebwe twagera gusaza Yesu ataragaruka, abandi bazobibandanya, ariko aya n'amajambo twatuma kugira ngo dushikirize ubwoko bw'Imana. Hanyuma, mbega wewe ikintu kiruta ibintu vyose ni igiki ku bwawe? Mu yandi majambo, ku muntu ikintu kiruta ibintu vyose ni igiki? Umwami Yesu yaracishuye aravuga ati ivyo mwihutirako vyose, avuga muri umutwe w'amajambo kwari ukubwira abantu ngo ntibakiganye. Kubera ukwiganyira, abantu babaye abantu bidodomba, abantu babaye ibisuma, abantu babaye ababeshi, kubera ugutinya kuri kazoza, abantu bakora ibintu vyinshi. Bamwe bakiba, abandi bakabesha, abandi bagasambana, abandi bagasahura, abandi bagakora amayeri yose kugira ngo bakureho ico kibabangamiye cotuma umenga bagiye kugwa mu kaga. Ariko hariho n'ababikora neza, ariko umutwe wabo n'umutima wabo ntibariko bariba, ariko bariko bakora, tuvuge umuntu arakora, hanyuma ako kazi kiwe kakamurutira ibintu vyose, kakamurutira n'Imana yamuremye, kakamurutira n'umuryango, kakamurutira ibintu vyose. Ariko ijambo ry'Imana ritubwira ariko mubanze mwitwararike ubwami bw'Imana no kugoroka kwayo, niho ivyo vyose muzovyongerwa. Ico nico umuntu akwiye kuniganira ubwa mbere, kwitwararika ubwami bw'Imana. Kwitwararika ubwami bw'Imana umuntu yogisigura gute? Nukugira ukwizera, kuko ubwo bwami bw'Imana ni inzu y'Imana, niho Imana yateguye ko tuzoja kuba. Kuvyitwararika rero ni ukwitunganya, tukagenda nk'uko nk'abaja mu bwami bw'Imana, nk'abayobowe n'Imana. Imana yaratungikiye mpwemu yera, niwe atuyobora. Uwo
aratubwira ati yamara aha ubwira uje mu caha, aha ntubeshe, aha ntiwibe, aha ntusambane, aha ntuvuge ibi n'ibi, aha ntukore kuri ibi. Ibintu byinshi murabizi. Ego turi mu kihe gikomeye, ubu benshi bariko baravuga bati abagabo n'abantu bahuje ibitsina nibabane imbere y'amategeko, bemegwe, ni baronke amategeko abubahiriza, abantu bakabigirako impari. Impari nta zari zikwiye no kuhaba. Imana yavuze yuko umugabo n'umugore bazokubakana, umukobwa agaheba se na nyina akaja kuba ku mugabo wiwe, umugabo nawe agaheba se na nyina akaja kubana n'uwo Imana yamuhaye. Umwe yavuze benshi, ariko benshi rero numva umenga birabateye uruhagarara. Nta muntu n'umwe baravuze ejo bundi ngo agateka k'aba bantu, umuntu wese arakwiye kugira agateka ahari, ariko mu by'ukuri kuwizera nta yandi mategeko yo kuza kubwira umuntu ngo jewe rero ko mbayeho uku mfata uku n'uku n'uku kubera jewe ari jewe. Hano hariho abantu baserukira abantu bamugaye, bafise ubumuga. Kubera abo bantu badatorwa, baba ari imparurwa canke baba ari bake, bo barafise novuga n'ibibanza kopte canke ibibanza babashiramwo kugira ngo baje aho bashobora kuvugira bagenzi babo barwaye, bafise ubumuga nkabo canke bagendana ubumuga nkabo. Ego ivyo ni ibintu novuga ntibiba bijanye n'intwaro, biba bijanye n'ingene igihugu gitunganijwe. Nibaza ko ibihugu bitunganywa n'intwaro zitunganywa birafise aho bitaniye n'ico Imana yavuze. Twebwe rero twiteho nk'uko twariko turabivuga, ubwa mbere na mbere ubwami bw'Imana, ego naba arico dushira imbere, aba arico dushira imbere, ibindi na byose tuzovyongerwa. Kandi umuntu ashize imbere ubwami bw'Imana ntiyicana, ntihabesha, ntarenganya, ntahohotera, ntasahura. Ivyo niko bimeze. Ntavugira abandi mu binyongoshwa canke ngo abatuke canke ngo abanduze, oya. Kandi uwurondera ubwami bw'ijuru arihangana, agira urukundo. Urukundo twararwize mu yandi canke mu video tumaze kugira, n'ivyo twanditse hano kuri runo rubuga rwacu rwa Parole de Paix de Réconciliation, ijambo ry'amahoro no gusubiza hamwe. Urukundo rwihanganira vyose. Urukundo ni nabwo Yesu yigishije ko avuga ati yagabanije canke yavuze mu mpfunyapfunyo ibwirizwa ry'Imana ati mukunde Imana yonyene sa, kandi muyisenge, kandi mwongere mukundane nk'uko nanje nabakunda. Kunda mugenzi wawe nk'uko nawe wikunda. Nuko ayo mabwirizwa rero, ayo urukundo nirwo ruranga abaja mw'ijuru, abaja mw'ijuru. Imana rero ico idushaka twese, dushakira, ntuvuga nti Imana ishaka, reka tubisome muri Timoteyo, ibarwa rya mbere ryandikiwe Timoteyo, igice ca 2, akarongo ka 4. Aha tubwira ngo Imana igomba ko abantu bose bakizwa bagashika kumenya ivy'ukuri, kuko hari Imana imwe
kandi hari umuhuza umwe w'Imana n'abantu, nawe nyene n'umuntu, ni Kristo Yesu. Imana ishaka yuko abantu bose bakizwa bakamenya ukuri. Urazi ukuri? Mbega ukuri ni iki? Ni iki kuri wewe? Ikuri ni iki kuri wewe? Ninde kuri? Reka dusome muri 18, Yohana 18:30. Nuko Pilato aramubaza ati ubwo wewe uri umwami? Yesu ati ni wewe uvyivugiye ko ndi umwami. Iki nico navukiye kandi iki nico canzanye mw'isi, no kugira ngo nshingire intahe ukuri. Uw'ukuri wese yumva ijwi ryanje. Ayo majambo arakomeye. Iki nico navukiye kandi iki nico canzanye mw'isi, no kugira ngo nshingire intahe ukuri. Uw'ukuri wese yumva ijwi ryanje. Pilato aramubaza ati mbega ukuri niki? Amen. Pilato aramubaza ati ukuri niki? Ico kibazo Yesu nuko atari yaragendanye na Yesu. Nuko atari yaragendanye na Yesu. Kuko ico kibazo Yesu yaza yaracishuye kera muri Yohana 14:6. Yesu yavuze ati ni jewe nzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawushika kwa Data ntamujanye. Yesu ni inzira n'ukuri n'ubugingo. Ntawushika kwa Data ntamujanye. Ntawushika kwa Se atamujanye. Ukuri Yesu yazanye yarakutubwiye. Aha nyene muri Yohana 3 kuva kuri 16. Ibi yabibwira Nikodemu, ariko kandi natwe twarabibwiwe. Yavuze ati kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi, ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese, umwana wayo w'ikinege, umwizera wese ntazapfe rubi, ariko ahabwe ubugingo budashira. Kuko Imana itatumye umwana wayo gucira abari mw'isi urubanza, ariko ngo abari mw'isi bakizwe nawe. Umwizeye ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye aramaze gutsindwa, kuko atizeye izina ry'umwana w'Imana. Ni ukuvuga yaje kugira ngo tumenye Imana. Yaje kugira ngo duhitanwe n'urubanza, ngo dutsindwe. Yaje kudutsindanishiriza mu by'ukuri. Uwo mwizeye wese ntazotsindwa n'urubanza, ariko utamwizeye azotsindwa n'urubanza. Yesu yarabwiye intumwa ziwe, kandi natwe yarabitubwiye, ati ngiye kwa Data, ngiye kubategura ikibanza, kandi kwa Data hari ibibanza vyinshi, reka ndahasome simvuge n'ibitari vyo. Ati ntimuhagarike imitima yanyu, mwizere Imana nanje munyizere. Imuhira kwa Data hari amazu menshi. Iyaba atariho mba ndabibabwiye, kuko ngiye kubategurira ahanyu. Kandi ko ngiye kubategurira ahanyu, nzogaruka kubajana iwanje, ngo aho ndi namwe abe ariho muba. Yesu yaravuze ko azogaruka kutujana, azogaruka kujana intumwa ziwe. Intumwa yazitumye nazo kubitubwira ivyo yavuze, ivyo yatugeze vyose. Nivyo dusoma muri Matayo. Matayo igihe Yesu baganira agiye
novuga nti kubasezera kugira ngo azoduge kwa se, yavuze ati, Yesu arabegera arababwira ati, jewe nahawe ububasha bwose mw'ijuru no mw'isi, nuko nimugende muhindure amahanga yose abigishwa mubabatiza mw'izina rya Data wa twese n'iry'Umwana n'irya Mpwemu Yera, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose, umve ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Mwavyumvise, mubigishe kwitondera ivyo nabageze vyose, ndi kumwe namwe iminsi yose gushitsa ku muhero w'isi. Aya ni amajambo Yesu ahanaciye ku masonga kugira ngo mwumve urukurikirane n'intumbero y'ukuri Umwami Yesu yamuzanye, intumbero Imana idufise. Imana yasize itumye canke Yesu yasize atumye ivyo tugiye gukora hano kw'isi kugira ngo ntituzohushe, kuko twamaze kubona ko hariho abatazojayo, kuko abazotsindwa n'urubanza ntibazoja kwa se, muri ayo mazu yubatswe kwa se kandi ari menshi, abatamwizeye, abatizeye Umwana w'Imana ntibazohonyorayo. Ariko Yesu arayabatumye. Beje kubisoma muri Matayo, ariko dusoma n'ivyanditswe na Mariko navyo, arababarira ati, mugende muje mu bihugu vyose, mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Aho arababwira ngo ivyo ni ivy'abazungu, ivyo ni abo Bisirayeli, ngo twebwe twari dufise. Imana ni imwe. Ibi biraturaba kandi tubisomye turabisangamo ko arababwira ati, mugende muje mu bihugu vyose, mubwire abaremwe bose ubutumwa bwiza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Uwizera akabatizwa azokizwa, ariko utizera azotsindwa n'urubanza. Nagira ndaguhamagariye wewe wama ufise ikibazo c'ingena co kubatizwa. Uravuga uti, jewe narabatijwe ntarizera, ko nabatijwe ndi mutoyi kandi birakwiye, baranyizereye. Ijambo ry'Imana ariko ngaha rivuze ngo uwizera akabatizwa azokizwa. Subiramo nawe urabe yuko aho wabatizwa wari wizeye. Hariho n'abashobora kuvuga bati, oya je sinzobatizwa kuko ivyo mva, ariko ivyo bifise iki? Yesu Kristo ntiyari umuntu asanzwe, yari mu Mana, n'Umwana w'Imana. Niba yarabivuze nuko yarazi igituma cavyo. Benshi, simvuze ngo ni itegeko vyama bica biba, baranse kubatizwa bamaze kwizera. Na jewe niko vyangendeye. Ariko igihe nabatizwa narabonye ukuboko kw'Imana. Hari ikintu Imana yanyishuye nari narayisavye imbere yaho, kandi narakibonye, shima Imana. N'ubu ndakubwira ngo ivyo mw'ijuru vyandikwa mw'ijuru, ariko hariho n'ivyo tubonesha ngaha amaso, kandi navyo nyene bitugaragariza ivy'ijuru. Niwemere ubatizwe, uve muri uko kunigana, kuko uratsimbatariye ku kintu kitari ico, kuko wanka kubatizwa ngo warabatijwe, kandi nawe uzi neza ko wabatijwe utarizera. Wanka kubatizwa ngo vyoba biteye bigoranye, manza kwambara amabutura canke manza bakandimbika mu mazi. Oya, nibangirire akantu kihuse katantera ibibazo. Ndakwinginga nshuti yanje, umusirikare ngira ngo kuri ico gihe canke ku gihe c'ubu twomugereranya ko yari nka generali.
yari intwazangabo itwara izindi. Namani yari arwaye imibembe, hanyuma inkuru ni ndende ndayicagagura. Bari baragwanye ari umusiriya, baragwana bagatsinda, bari baragwanye baratsinda, mu nyagano batwara akana k'akigeme. Ako kana k'akigeme karamubona ngene naho ari umusirikare akomeye agwaye imibembe. Iyo mibembe rero yaramubabaza kandi bikababaza umuryango. Noneho ako kana k'akanyagano kari kavuye muri Isirayeli karamubwira kati, wogenda hariya muri Isirayeli wovugwa kandi wokira, ko hari Imana ikiza. Umukozi bararondera amayira yose yo kujayo, aragenda baramubwira ati, egome hari umuvugishwa hariya aye niwe yogusengera. Ashitsi iwe aratumako ngo nimumubwire ko ndi ngaha. Hanyuma aca nawe aramwishura amutumako ati, egome genda mu ruzi, hariya mu ruzi ararumubwira urwo arirwo, woge witwibike incuro indwi urakira. Aravyiyumvira ati, tutuzi twaha duto tw'imicafu, hariya ntidufite inzuzi zikomeye. Yisubirira inyuma. Abandi baramubwira bati mu bagendanyi biwe bati, yamara iyo ugenda vyogutwara iki? Mu nyuma aremera, aragenda, aridibika irya mbere, irya kabiri, irya gatatu, irya kane, irya gatanu, irya gatandatu. Ageze ku ry'indwi aridibika, ava mu mazi afise umubiri nk'uw'uruyoya. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Rero ntukomantaze umutima, genda. Kandi jewe sinkeneye raporo ko urinda kumpa raporo, ariko bishitse bakenera gushinga intahe. Karibu ngaha kuri runo rubuga. Ego Yesu yaraje mw'isi, yaraje mw'isi, yavuze ko azogaruka kutujana, yavuze yuko umwizera azobaho, azobona ubugingo budashira. Nawe ndibaza ko arico ubereyeho, ndibaza ko ukeneye ubugingo budashira, kandi uzobubona bivanye no kwizera kwawe. Yesu umunsi aduga mw'ijuru harabaye, ico cari igitangaza, ariko harabaye n'ikindi. Ico kindi naco nyene caravuzwe kandi caranditswe mu vyakozwe n'intumwa, vyakozwe n'intumwa igice ca mbere, navuze ku murongo wa 11. Reka duhere kuri 6 reka tugere kuri 11. Nuko bakoranye baramubaza bati, mwami, iki gihe nico ugira ugarukane ingoma y'Abisirayeli? Arabishura ati, si ivyanyu kumenya iminsi canke ibihe Data yashinze, n'ububasha bwiwe wenyene. Ariko muzohabwa ubushobozi Mpwemu Yera niyabaza ko muzoba ivyabona vyo kunshingira intahe i Yerusalemu n'i Yudaya hose n'i Samariya no gushitsa ku mpera y'isi. Amaze kuvuga atyo aduzwa, babona igicu kimukura mu maso yabo. Bagihanze amaso mw'ijuru, akigenda, abagabo babiri bambaye impuzu zera bahagarara iruhande yabo, barababaza bati, yemwe bagabo b'i Galilaya, niki gitumye muhagaze muraba mw'ijuru? Uwo Yesu abakuwemwo azoduzwa, azoza atyo nk'uko mumubonye aja mw'ijuru. Uyo Yesu abakuwemwo akaduzwa mw'ijuru, azoza atyo nk'uko mumubonye
aja mw'ijuru. Nshuti yanje, aya majambo ndazi ko kumbure ushobora kuba wari umaze kuyumva, nta gishasha, ariko batubwiye kare ngo mbega bazokumva gute ivyo batigishijwe, bazomenya gute ivyo batigishijwe. Aya majambo twasomye mu Baroma ngo bazomenya gute ivyo batigishijwe, nawe arakuraba. Uzomenya gute ivyo utigishijwe? Wavyumvise neza, Yesu yaravuze ati ngiye kwa data, ngiye kwa data, nzogaruka kubajana. Nuko ubu rero turabwiwe ko azogaruka. Ibindi tuzobibandanya ku butaha, nkaba ndabipfurije umunsi mwiza. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na Hirere Nini Nahazwe. Reka dushime Imana. Wewe nshuti mugenzi aho uri, ntuzi neza yuko Yesu azokujana canke atazokujana, mbega bizogenda gute? Inzira niwe nyene yatubwiye ati ni jewe ndi nzira n'ukuri n'ubugingo. Ushaka kumwakira uyu munsi, reka dusenge. Mana uhoraho, Mana y'icubahiro, turagushimiye kuri aka kanya keza uduhaye. Twumvise amajambo databuja waduhaye kugira ngo dushobore gutahura. Ego ni vyinshi kandi bisaba mpwemu wawe kugira ngo umuntu atahure ubugombe bwawe. Twumvise ko imigambi dufise ko ari imigambi y'amahoro. Mana yo mw'ijuru, kuri kino gice twumvise uyu munsi, tuje kubigushimira. None rero Mwami, ndakweretse aba bose bafashe iyi ngingo yo kugira ngo bakire Yesu nk'umwami n'umukiza wabo. Hari ico bagumye bahagaze ko banyinyeye ko. Mana, uyu munsi urabahaye gufata ingingo. Mana yo mw'ijuru, ndagushima. Mana, nifatanije n'uyu avuga ati Yesu mwami, ndakwakiriye nk'umwami n'umukiza wanje. Kuva kuri uno munsi nitandukanije n'ivyaha, nifuza kuzobana na Yesu. Yesu Kristo ambere umwami n'umukiza wanje kuva ubu gushitsa ibihe vyose. Mana yo mw'ijuru, we wumva amasengesho, turagushimiye kubera uyu mwene data abivugiye mu mutima. Mana yo mw'ijuru, azomurongora ngo no mu minsi ikurikira agenda abona n'umukozi w'Imana. Yongera amufashe mu ntambuko y'iyi ngingo ahejeje gufata, ingingo ikiza kandi ikatabara. Urakoze, uragahora ku ngoma. Ni mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo tubisavye, amen. Bene data, ababishoboye muzofyonde rwa rukumu canke mubihererekane iyi video canke mugire ico muvuze kugira ngo dukomeze tubana muri uru rugendo. Ndazi ko ntari umwe, muri benshi, narababonye. Hari muri mu bice bitandukanye, hari abari mu Burundi, hari abari mu Budagi mbamwo, hari abari aha mu Burayi, muri Aziya no muri Amerika. Ego ndabakeje mwese aho muri. Nifatanije kandi na bene data bari muri Malawi. Turiko turakurikirana ibivugwa kuri bo, none turasavye Imana kandi ngo ibahane nabo kugira ngo yisubire yerekane nk'uko yama ibikorera abayitakambiye, kuko turabizi ngo ijisho ry'Imana ryama riri kuba gororotsi. Nuko mugire umunsi mwiza. Yesu abahezagire.